dore urumva erega no kuvanga ushatse umukobwa se utaramwumvishe wamenya se gutari isugi nibirakwiye rwose yuko bamurya avance wapi kabisa numva bidakwiye nyine ushobora kurya avance nka gutya umukobwa agatwita karera umwana kandi mutarabana ngiye ndumva bidakwiye kubera ko umuhungu gukunda ntago ibyo bya avance yabigusa ntago tuzumva kiriye Jivatse ndayemera da ese umukobwa mwakundana ataguhereza ubwo bavuga ko mukundanye wapi nibyo ngiye ko byumva tanga avance ntago bikwiye kubera ko nyine akenshi baravuga ngo iyo utanze avance ahanini umuhungu yakumvisha arukuna kumva yangiza akagira ute akakwanga noneho ngiye ko mbyumva tanga avance ntago bishoboka nta nubwo byagakwiye ku bantu b'urubyiruko yego nyine haruza ashaka kukwirira gusa nyine avance nge ko nyumva nukumeka ngashuba niba uwo muntu nyine ari mwiza ukamaza wamwumva ukumva rero yanze nugita ukatira nibyo oya umuhungu w'isudanye nawe gusabye avance buriya wazagera aho gushaka bigenzo ntago byemewe pe ntago bishoboka gutanga avance uretse umuhungu mwese mukundanye agusabye avance n'undi nawe agusaba avance nayo ndi kumva rwose avance itemewe itanashoboka hari no gusaba avance ashaka ngo kukwiyumvira gusa nta na gahunda afite yo kukujyana yo kukugira umugore nyine urukundo ntago rugendeye ku mibonano mpuzabitsina ahubwo rugendeye ku gukundana bigamije n'intego runaka mu gihe kiri imbere kugira ngo muzabashe kubaka urugo rwanyu kugira ngo ruzabashe gukomera ariko iyo mugiye muri ibyo ushobora kumutera inda zitateguwe ugashiduka nyine vision yawe ubashe kuyangiza hakiri kare bitangira kwirukaho iyo mutarakorera imibonano mpuzabitsina akwinginga uri umwamikazi imbere ariko iyo mumaze kubikora birangira rero none uri kumwirukanka inyuma yarigize umuntu wa danje ibintu nyine ubona byarabishe kandi iyo umwimye akirukaho mpaka ye rwose numva mu gihe ukunda umuhungu mukundana ubu bibona ko agukunda ko igise wakanga kumwima ako gaturo ngiye rwose banakamuha kuko njya numva ngo byongera urukundo hari n'abo nzi babikoze kandi bagakundana bigakomera buri umusore yatangiye kugenda afata abakobwa batandukanye ejo afashe umwe ejo undi afashe undi urumva afite uburyo agiye afata buri wese rero bizatuma atinda mu busore icyo ni icya mbere kandi bikamugira ingaruka ikomeye cyane yo kuba yamara imyaka myinshi atarashaka umugore iyo amaze gushaka wa mutima urakomeza ukamuzamo akumva ko yajya hanze buri gihe icyo rero ni ingaruka zimwe zigera ku muryango nk'uwaba amaze gushinga mushya bigatuma n'umugore wahora atamwizeye cyane nk'uko yafite nk'abana hanze barakoze cyane aba baturage bamaze kutugezaho ibitekerezo byabo hari abavuze bati ibi bishobora gutuma umuntu atinda mu busore ni umunsi ubaye mu gihe isi yugarijwe n'icyorezo cya virusi ya corona mu butumwa bwe bujyanye n'uyu munsi umuyobozi mukuru w'ijwi ry'Amerika Amanda Bennett yashimiye abanyamakuru bakomeje kugaragaza ubutwari mu bihe bidasanzwe bageza ku batwumva amakuru acukumbuye kandi y'ukuri ubu butumwa bwa Madame Bennett bwashyizwe mu Kirundi na mugenzi wacu Diane Ninahazwe. I'm Amanda Bennett, and I'm director of Voice of America, and I'm talking to you from my home where, like most of you... Ndi Amanda Bennett, umuyobozi mukuru w'ijwi ry'Amerika. Ubutumwa ndabarungikiye ndi muhiri wanje aho maze igihe nirinda gusohoka nk'uko abatari bake muri mwebwe muriko murabikora mu ntumbero yo kwirinda no kurwanya virusi ya corona. Coronavirus is one event that shows us more than ever why a free press matters. Kino kiza rero caje congera kutwibutsa igituma ubwisanzure bw'itangazamakuru ari ngombwa. Muri kino gihe hari amakuru menshi y'ibihuha, amakuru atariyo, amakuru ayovya, ari naco gituma abatari bake ku isi baduhanze amaso nk'isoko ry'amakuru yizewe. Around the world are depending on us to give them factual information. Ivyo tubishikako kubera ubutwari bw'amenyesha amakuru harimo abari mu bihugu bitagira ubwisanzure bw'itangazamakuru ariko bakabandanya berekana ukuri ku bijanye na virusi ya corona mu bihugu vyabo. Who perhaps in places that don't enjoy a free press are still continuing to report on the truth about coronavirus in their country. Mukomeje gutega amatwi radio ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibikorwa byo kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu Burundi byarakomeje kuri uyu wa gatandatu. Umukandida w'ishyaka Iprona Gaston Sindimwo yari mu ntara ya Bubanza aho yijeje abatuye iyo ntara kuzabafasha guteza imbere urwego rw'ubuhinzi. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda. Muri iyo ntara ya Bubanza yo mu burengerazuba bw'u Burundi Gaston Sindimwo ariko arahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu yamenyesheje ko indero ari ryo terambere nyaryo
acaboneraho kumenyesha ko abana b'u Burundi igihe yotsinda gushika ku myaka 16 bazohora biga ku buntu abavyeyi bakaruhuka. Arasigura ico yita kwiga ku buntu. Kwiga ku buntu kuno munsi ni igikorwa cibanze. Twebwe dushaka kwiga ku buntu by'ukuri kuko uno munsi umunyezamu atitaye, idirisha rimenetse, umunyezamu agwaye, n'umuvyeyi ariha. Twebwe kw'ishure umuvyeyi azogura gusa uniforme n'amakaye yonyene. Leta yiyemeje kuzokwiza intebe mu mashure yose y'u Burundi. Rimwe tubona abana biga bicaye hasi, biga bicaye kwibuye, ivyo tugiye kubicira imoso mu Burundi. Abana b'u Burundi bose bige bicaye, kandi twemereye abarundi ko atashure rizorenza abana 50. Iyo ntara ya Bubanza isanzwe yimbukamwo cyane ipampa n'umuceri, uwo mukandida wa Iprona amenyesha ko uburimyi bugiye kuzohabwa ikibanza gikomeye. Dai wanyu ni intara y'abarimyi, ni intara y'abarimyi kandi barimira muri koperative. Twifuza yuko amakoperative ari ngaha aba amakoperative y'abarundi bose. Twifuza yuko ataba amakoperative y'umugambwe gusa. Ejo tugatsinda nimuzogire koperative y'umugambwe, mugire koperative y'abarundi. Yo leta izoshobora gufasha abarundi bose. Ikindi tubemereye uko iyi ntara yanyu imera, nuko tugiye kubaronsa ifumbire kumwe vyahora kera. Nyene byari bimeze muci ngaha, bagese umuceri, ipampa yakanuruhore ngaha. Tugiye kubisubiza itoto kugira ngo abanyagihanga, abanyabubanza nibasubire gutega amashi y'agasashe k'umuceri kandi bawirinde. Gasosi Ndimwo yamenyesheje abanyabubanza ko Iprona boyihunda amajwi ikibanza c'amacakubiri mu Burundi coranduranwa n'imizi, abarundi bo mu bwoko bwose bakumva gusa ko ari abarundi aho kuyitirira amoko. Kunywanisha abarundi nico kizoza imbere ahereye gutahukana impunzi. Abandi bagize revolution yo mu ishamba bakaza kuzifata ibigwanisho, twebwe dushaka revolution ya mwebwe atamuheto mukoresheje, mugabo dukoresheje politike yonyene. Twifuza igihugu kizira ingwano, kandi twaremereye abarundi yuko hamwe mwohunda amajwi umugambwe adasigana Iprona, ivyaha vya politike byose vyakozwe n'aba canke abariya byose tuzobigwiza n'ubusa kugira dutangure intango nshasha yo kubaka igihugu cyacu kugira bene wacu bari hanze bose batahe biyumvamwo ko atanumwe azokurikirana ibyatubaye ko twese dusaba n'ikigongwe tube mu mahoro. Mwomenya ko umukandida wa CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye ari mu ntara ya Ngozi muri komine Kiremba, ahasanzwe havuka agatongwasa umugambwe SNL, nawe nyene ariko arahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Aho Kiremba hakaba hahuriye abanywanyi ba CNDD-FDD bo mu ntara ya Kayanza na Kirundo. Evariste Ndayishimiye akaba yaherekejwe n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza, urongoye inama nshinga amateka Pascal Nyabenda, Reverend Ndikuriyo arongoye inama nkenguza amateka na Edward Nduwimana umuhuza w'abarundi. Agatongwasa nawe kuri uno wa gatandatu akaba ariko yiyamamariza mu ntara ya Cankuzo mu buseruko bw'u Burundi. Muri yo ntara hakaba hamaze iminsi havugwa abanywanyi ba senere banyuruzwa. Umukandida nawe yigenga Francis Rohero kuri uno wa gatandatu ari mu ntara ya Rumonge mu manuko bw'u Burundi, aho umugambi nyamukuru yashikirije ari ukunywanisha Uburundi n'ayandi makungu. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Usibye kutwumva ku maradiyo yanyu, mushobora no kudukurikira ku rubuga rwacu rwa internet kuri wa3.radio.com. Ubu tugeze kuri wa mwanya tubagezaho ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda.